Kanumnezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubashikiriza amakuru hagezwe ko muri kano kanya, n'amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane ku nkuru nziza ishitse mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe hari haheze amezi menshi abanyagihugu bidogera ibura ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu mu ntara ya Muyinga imiduga minini ya ipakiye ibitoro iguma yinjira mu Burundi ku rubibe Ikobero. Abakora ubuzi butandukanye ku rubibe Ikobero ho mu ntara ya Muyinga bemeza ko haciye iminsi itatu imiduga ipakiye ibitoro iguma yinjira. Akarorero kakaba kari kuri uyu munsi kuva mu gatondo ko kuri uyu munsi aho imiduga irenga 10 yinjiye ku rubibe kandi n'iyindi iri inyuma nk'uko abo bakorera ku rubibe babimenyesha. Bakabandanya bemeza ko iyo miduga imaze iminsi itatu iza ku bwinshi. Abakoresha ivyuma bitandukanye bakeneye ibitoro hamwe bafise umwizero ko bagiye kuronka igitoro, ahandi babifata ibisanzwe bavuga ko igitoro bagikeneye ku masitasiyo gusa. Mu bisagara vyo mu buraruko bw'igihugu abari basanzwe badandaza ibitoro kuri magendo nta numwe akakaza, igipolisi kiguma gicunganywe nabo bakora forode. Abunguruza abantu cane cane ku mapikipiki aho bahora barihisha 1000 ubu bari gusaba andi mahera tuza kubabwira muri ano makuru. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira ingene hashizwe habona ibiciro bishasha vyo kwiyunguruza. Mu gihe umukuru w'igihugu nyecubahiro Varisito Ndayishimiye yari yamesheje ikiganiro ku ubamenyesha makuru, yarabajijwe. Ico kiganiro kikaba carabaye ubwo ari kahimbaza imyaka 3 amaze ku butegetsi. Yarabajijwe ku birabana n'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yavuze ko mu biko bw'igitoro i Dar es Salaam Burundi bufise igitoro cinshi ariko abakizana ngari bo bagitebana. Ico gihe umukuru w'igihugu yavuze ku kijanye n'ibura ry'ibitoro rimaze igihe ryibonekeza mu gihugu, avuga ko biri mu bigize ca gitero c'ubutunzi bw'igihugu gikorwa n'abashaka gutobera inzego z'igihugu ngo Burundi ntibushike kuri ya ntego bufise muri vision 2040 n'2060. Ico gihe nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye yavuze ko igitoro gihari mu kigega c'igihugu kiri mu gihugu kibanyi ca Tanzania kandi gikwiye, ahubwo abajejwe kubizana aribo babitebana. Mbere yabandanije navuga ko mu kugira ico kibazo kive mu nzira hashizwe ko kandi kompanyi ya leta ijejwe kuvyunguruza, kuko ngo bitabaye nk'uko abagishomba bo bashatse barashobora kumara mu nzira igihe kinini kandi ntaco ngo boca bakora bababereye ibigaba, kuko ibiduga bicunguruza atari ivy'igihugu. Muri ano makuru rero ni vyinshi tugiye kubabwira ku nkuru irabana n'izanwa ry'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi aho vyahimbaye benshi cane. Turaza kandi kubabwira n'ingingo zahise zifatwa zirabana n'ingene igitoro kigiye gukoreshwa, ingene ibiciro vyo kwiyunguruza kuri ubu bihagaze, ndetse n'ingene ibiciro vy'ibitoro ngaha mu Burundi vyadugijwe. Vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza abagenzi bawe kandi ano makuru aho baba bari hose kugira ngo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa mu Burundi. Ni Umuhuza TV mwaye kaze mwidonido yano makuru. Benshi babonye umushikiranganje Ibrahimu Uwizeye yarateye umukono ku biciro bishasha vy'igitoro ingene vyadugijwe, aho litiro ya essence yagurwa kuri ubu igurwa 3985 y'amafaranga y'amarundi kandi yaho rigurwa 3250. Hakaba harongewe ko 735 y'amafaranga y'amarundi. Ni mu gihe litiro y'amazutu higurwa 3795 kandi yahora igurwa 3450. Hakaba harongewe ko amafaranga 345 y'amarundi.
Kuri ubu kandi litiro ya peteroli ikaba igurwa 3,730. Benshi babonye ibiciro vyashizwe ahabona mu itangazo ryatewe ko umukono n'umushikiranganji Ibrahim Uwizeye bibaza ivyarivyo. Ariko nk'uko bigaragara umukuru w'igihugu nk'uko nababwiye mu kiganiro yaremesheje ubwo ariko ahimbaza imyaka 3 amaze ku butegetsi, ubwiwe yasiguye impamvu zituma igitoro kidashika mu Burundi ku buryo bukwiye. Ico gihe yavuze ko ico gihe yari mu vyo yatangaje nk'uko nabibabwiye mu mfunyafunyo, yari yavuze ko hari abajejwe kukizana, gusa akaba yari yavuze ko mu bubiko bw'igitoro Dar es Salaam mu Burundi bwari bufiseyo igitoro cinshi cane, ariko abakizana akaba ari bo bagitebana. Muri irongezwa ry'ibiciro vy'ibitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi, ivyoba bigenderwa ko mu bihugu bisanzwe bifise igitoro mu kuduza ibiciro vyavyo, hagenderwa ko kungene ku birometero imiduga igenda, hakagenderwa ko kandi ku biciro iyo miduga bene yo baba bayikotesha kompanyi zidandaza ivyo bicuruzwa, harimwo igitoro nyene, kuko arico turi kuvuga ko muri kano kanya. Mbere umukuru w'igihugu ico gihe yavuze ko mu kugira ico kibazo kive mu nzira hagiye gushirwa ko kompanyi ya leta ijejwe kuvyunguruza, ngo bitabaye nk'uko abagishomba bo bashatse barashobora kumara mu nzira igihe kinini kandi ntaco boba bakora, bababereye ibigaba kuko ibiduga bicunguruza ari rwabo. Biranazwi kandi ko uwari ufise isoko ryo kudandaza igitoro mu gihugu c'u Burundi cose ari upfunzwe kuri ubu, Alain Guillaume Bunyoni, mw'ishirahamwe ryiwe yarafisemo imitahe n'ibindi bihangange vyinshi bitandukanye. Kuri ubu rero inyuma y'aho igitoro kidugirijwe ibeyi vyatumye n'ibiciro vyo kwiyunguruza biduga. Kuri uno kuwa mbere w'indwi niho ubushikiranganji bujejwe gutwara abantu n'ibintu bwasohora iyo ngingo. Ubwo bushikiranganji bwamenyesheje ko iyo ngingo itegerezwa kuja mu ngiro kuri uyu ku munsi isinyiweko. Ni ibiciro vyagiye vyiyongera nk'uko biri mu itangazo nimero 5/2023 ryo kwigenekerezo ya 24 Mukakaro uyu mwaka wa 2023 rijanye n'ibiciro vy'itike ryo kwiyunguruza. Bati dufatiye kwishingwa ry'ibiciro vy'igitoro riheruka kuba igenekerezo ya 21 Mukakaro uyu mwaka wa 2023, twisunze ineza y'abakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu na bene kwiyunguruza nyene, ubushikiranganji bw'ubudandaji, ugutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi bushinze ibiciro vyo kwiyunguruza uku gukurikira. Mu gisagara ca Bujumbura, igisagara Murantunge, igiciro cyo kwiyunguruza na bisi gishinzwe n'amafaranga 600 ku makaritiye yo mu mpera y'igisagara. Igiciro cyo kwiyunguruza gishizwe uku gukurikira: Centre Ville Mirango Rompuwe 350, Centre Ville Buterere 800, Centre Ville Carama 800, Centre Ville Kiriri 750, Centre Ville Ruziba 1000, Centre Ville Maramvya Aveni ya 13 akaba ari 1000, Centre Ville Maramvya Zone akaba ari 1200, Centre Ville Kamesa akaba ari amafaranga 850, Centre Ville Rubirizi amafaranga 1000, Centre Ville Busigo akaba ari amafaranga 1000, Centre Ville Gatumba ni amafaranga 1100, Kanyosha Ruvumera ni amafaranga 600, Kanyosha Sioni Kotebu amafaranga 800, Kamenge Ruvumera amafaranga 600, Kotebu Mirango Rompuwe amafaranga 500, Sioni Mirango Rompuwe amafaranga 600, Kotebu Rubirizi amafaranga 700, Kinama Rubirizi amafaranga 500, Mirango Avenue 6e Avenue kuja Busiga akaba ari amafaranga 500, Centre Ville Muyira akaba ari amafaranga 1700.
Bujumbura Gitega ni amafaranga ibihumbi 9. Aha tukaba tugeze ku biciro vyo kwinguruza hagati mu gihugu ingene vyashinzwe. Bujumbura biba Bubanza ni amafaranga ibihumbi 4,500. Bujumbura Buganda ni amafaranga ibihumbi 4,500. Bujumbura Bugarama amafaranga ibihumbi 4. Bujumbura Bukeye amafaranga ibihumbi 5,500. Bujumbura Bukirasazi akaba ari amafaranga ibihumbi 12,500. Bujumbura Buraza akaba ari amafaranga ibihumbi 14. Bujumbura Bururi amafaranga ibihumbi 9. Bujumbura Cankuzo amafaranga ibihumbi 17. Bujumbura Cibitoke amafaranga ibihumbi 5,500. Bujumbura Gihanga akaba ari amafaranga ibihumbi 3,500. Bujumbura Gishubi amafaranga ibihumbi 12,500. Bujumbura Gitaza akaba ari amafaranga ibihumbi 3. Bujumbura Jenda akaba ari amafaranga ibihumbi 5. Bujumbura Karusi ni ibihumbi 13. Bujumbura Kobero akaba ari ibihumbi 18. Bujumbura Kayanza ibihumbi 9. Bujumbura Kibumbu amafaranga ibihumbi 8. Bujumbura Kilemba Sud amafaranga ibihumbi 10. Bujumbura Kirundo amafaranga ibihumbi 15,500. Bujumbura Kivuruga ibihumbi 12. Bujumbura Mabanda amafaranga ibihumbi 12. Bujumbura Mabaye amafaranga ibihumbi 9. Bujumbura Magara akaba ari amafaranga ibihumbi 4,500. Bujumbura Makamba ibihumbi 12,500. Bujumbura Matana ibihumbi 9. Bujumbura Minago ibihumbi 5. Bujumbura Mugamba ibihumbi 7. Bujumbura Muramvya akaba ari ibihumbi 5,500. Bujumbura Musenyi ibihumbi 3,500. Bujumbura Musanganzira akaba ari amafaranga ibihumbi 13. Bujumbura Muyinga ibihumbi 15,500. Bujumbura Muzindi ibihumbi 2,500. Bujumbura Mwaro akaba ari amafaranga ibihumbi 6,500. Kuva i Bujumbura uja Ingozi ni amafaranga ibihumbi 11. Bujumbura Nyanzarake amafaranga ibihumbi 11. Bujumbura Nyeshenza akaba ari amafaranga ibihumbi 8. Bujumbura Rugombo ibihumbi 6,500. Bujumbura Rumonge ibihumbi 6,500. Bujumbura Rutana amafaranga ibihumbi 12. Ndetse Bujumbura Ruyigi akaba ari amafaranga ibihumbi 15. Iri shingwa ry'ibiciro rigiye mu ngiro guhera rino genekereza itangazo ritewe ko umukono. Abunguruza abantu n'ibintu bakaba bamagariwe gushikana biyunguruza ku bituro bisanzwe bizwi. Abunguruza abantu kandi basabwa kumanika ku miduga yabo ibi biciro. Abajejwe intwaro hamwe n'ibisata vyo kugenzura uruja n'uruza mu mabarabara basabwe kandi nabo gufasha ubushikiranganje mu yoherezwa ry'ibi biciro bishinzwe mu gihugu cose no kugenzura ko ibiciro bimanitse mu miduga yunguruza abantu bikaba vyagiriwe Bujumbura kwigenekerezo ya 24 mu kakaro uyu mwaka wa 2023. Umushikiranganje w'ubudandaje gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi Marie Chantal Nijimbere akaba ari we yashize umukono kuri iri tangazo. Vyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kuri hoteli kugira ngo tujucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzi bawe kandi aho babaherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa nayo dushikiriza. Iyo bayavugwa mu gisata ca politike, indero, inkino, ubudandaje yavugwa mu migenderanire n'ayandi makungu, agateka kazina muntu ndetse n'ayandi yose abariko aravugwa ku isi muri rusangi. No Mpuza TV Imana ibahezagire.